mukije nk'uko mubibona uyu ni Madame Odette ubona yuko tumaze kugera Imbuye aho ari abanyagihugu benshi bagiye batandukanye abona yuko bariko barategura uko bashobora gukora ibikorwa byabo ubona yuko ari ibintu bimeze neza cyane kugira ngo ibikorwa muri rusange bitangure byifashe neza naberetse yuko hari abene igihugu benshi bagiye batandukanye bamaze kuba bahagera neza na neza muri zone Mbuye komine Muramvya mu ntara ya Gitega. Sagwa mahoro mubawe abana bawe bose wavyaye utekanirwe muri zone Mbuye abona yuko hari abana bagiye batandukanye hariho abariko barindiriye kugira ngo baronke amakaye murabizi yuko vacances iyo ziriko zirahera abagiye batandukanye barashobora kugenda batanga amakaye amakaramu ndetse n'ibindi kugira ngo ngaha murabona bariko barabifasha bishobore kugenda neza cyane no munezero udasanzwe nk'uko muriko murabibona kugira ngo ibintu bizagenda bimeze neza utunganirwe gahugu kacu umutima wa Afrika abansi bawe Oye! Kino amahoro! Kina akira bashitsi! Utekanirwe, utunganirwe, gahugu kacu umutima wa Afrika, abansi bawe, akanibona, waratemvye niwatembagaye, yakuremye irakubona katika teretswe n'Imana kandi guserukira abarundi bari mu gihugu cya Gabo banyakubahwa mwese gushyigikira kino gikorwa mwagendanye mwese nk'uko mwagendanye nk'uko murimo suye abakenyezi nshinga ntahe bapfasoni namwe gwaruka abakenyezi b'abarundi turangurira imirimo hanze y'igihugu cy'u Burundi twaridigadize nk'uko tumaze imyaka tubikora mu bice bitandukanye bigize ubuzima bw'igihugu turabona ko natwe isho twoterera kugira igihugu cacu catwibarutse gishike kumbona kazoza 2040 igihugu cifashe 2060 igihugu giteye imbere ni muri ya ntumbero abakenyezi bakorera hanze y'igihugu twagiye hamwe aho turi kugira tubazanire akaganuke bashinga ntahe bapfasoni gwaruka mukoraniye ngaha umwe wese mu cyubahiro Imana yamuhaye tugira amahoro abanyeshure muzokoresha amakaye tubipfurije kuzoyabungabunga mukayakoresha ico yagenewe mugaheza mukaronka umwimbu mwiza abakenyezi baba hanze y'igihugu turipfuza kuno mutumba ko atamwana numwe yoheba ishure kubera yabuze amakaye muze mutera imbere nk'umuzinga nakare ubumenyi nyabwo nibwo mushinge w'iterambere ni haramba amahoro ubumenyi n'amagara meza ku mutumba mwiza wa Kigina murakoze mperekejwe kandi n'imvukira yo ngaba muri Amerika
yoca baramutsa hama abandi bavuye muri Bene Swede n'abandi twagendanye ngaha bose basha bivuga reka mpere kuri komite nimwegere ngaha komite twazananye Amerika Bene Swede karibu Kigina oye Kigina oye ibi bintu ni Yesu yabikoze turanezerewe ibi bintu ni byiza ahantu ni heza amene Mugitondo izuba riserutse Kigina oye ya nkuko yabivuze ngira benshi muranzi je banyitangiye niyo nzima nkaba mvuka hano mu Kirinzi ngaho ku metero zingahe ya hanyuma nkuko yavuze jewe mba muri Amerika hanyuma mu byerekeranye bya diaspora nkaba nshinzwe ku ndongoye urwego nkenguza amategeko muri diaspora y'abarundi baba muri Amerika abantu bacu bakinyizera baranzeze mu mabanga hanyuma rero nk'uko muriko muravyumva ubuntu usanzwe ari mvukira ayo ngaha nyene muri zone Mbuye umutumba Kigina ariko aravuga yobura kuja kw'ishure kubera yabuze amakaye Gwaro twabazaniye amakaye no musi ariko aravuga yuko bashoboye kugendera abasanzwe rero ni mwaronka baba amakaye muri iyo zone kugira ngo bahe amakaye kugira ngo mu minsi izoza namwe muzoba muri kugira ngo bashobore mugeze mu bihugu byo gutera hanze imbere. mugaruke namwe gufasha iwanyu ngira ngo no bandageza ngaho Bana Mbuye oye Komine Muramvya oye Uburundi oye diaspora kwisi yose komeza imirimo murakoze cyane je nitwa Dr Leonard Ngendakumana nkaba ndi umuganga avura ku bitaro bitandukanye ahivyo muzi bimwe gatanga keya n'ibindi usanga bizwi n'abakeya nka Simpeka by'Ibujumbura cyo ni kimwe nkaba serukira imbere y'amategeko ishyirahamwe yitwa Hope New Generation hama nkaba n'umuyobozi mpuzabikorwa w'urunani cyane rwitwa ABS diaspora ndayumva cyane kuko ibyo bihugu bariko baravuga ndabigendamo kandi bakamfata neza nk'uko nawe bafashe neza jewe rero umenga kutanga no bisanganye je bambariye ico baje gufasha abene gihugu je navyakirije yo gusa nabuze rero ntako nabifise nyene ivyo nyene ntanga ivyo fise je ndabemerera imodokari ndabemerera imodoka no kubaherekeza hanyuma ndungutse vyinshi urugwaruka vraiment nuko niko ndaruraba ku maso yambona kazoza nta gukekeranya ahubwo mbengi aba nka 2050 urundi guteye imbere ubona abantu bagira tubazaniye amakaye bakaca baza bangana gutya nuko bazi kikayikora nuko baciye ubwenge ibintu n'ivyaje kuvuga rero nibaza yuko iki gikorwa diaspora iriko irakora mu Burundi Madame Odette yavuze ati arongoye icega c'urongoye diaspora kw'isi yose yavuze ati mu vy'Imana yaduhezagije abakenyezi harimo gutanga ubuzima bamaze gutanga ubuzima niba bikwiye nimwe guherekeza ubwo buzima bukaba bwiza si ukubutanga gusa ntibakeneye ubuzima buzerera mu ibarabara ni ubuzima ubwiza kuri bene bwo ubwo bwiza bizotuma nabo bagira igihugu ciza jewe rero ku ruhande rwanje ndashigikiye cyane iyo migambi iteza imbere abene igihugu ndateye n'intege uwo mutima si uwa bose
hariho abaca baja mu mahanga bakirira amaraha ngira muramubabona bamwe bamwe baje bakota ibiduka bizimvye bagatora inzoga zizimvye bakaza kuzisangiza ku kiyaga mugabo aba asuko bavyumviriye nukuvuga yuko si babandi bavuga ngo ukiza kiri wabo uwo mugani aba bakenyezi bo mu mahanga niho bamirira kuri ahubwo ukize akizi wabo Nibaza yuko rero ivyo bera karorero n'abandi bose barya amaraha bakota umuduga wo miliyoni ku munsi uwo miliyoni wo kwigisha abana benshi uwo miliyoni wovuza abantu benshi uwo miliyoni wogura ifumbire ryinshi igihugu kigatera imbere kaba karorero ntibicike ibirori gusa namwebwe mbona hari abagabirije kugenda hanze nabona hamuraba mugashikayo mwibuke ko mwateye imbere kubera mwashigikiwe namwe mushigikira abandi mwakoze cyane twa Nzosaba Pasteur nivukirayo y'Umuramvya muri commune Muramvya ya kera aho bita ku Kirinzi mw'Ishombo abo rero naranezerewe cyane no kumva kino gikorwa natumiwe na Madame Juliette yabivuze rimwe numva je wacu ivyo nariko ndakora byose ndahagaritse ca ndabishikiriza mu chef wanje Dr ndabimubwiye murundi iterambere aryumva urivuga rimwe akaryumva kabiri twaje ngaha rero duhimbawe no gushigikira abantu bakenyezi baje kudufasha gushigikira urwaruka rwacu rw'Umuramvya nkuko babivuze aka kaganuke kazofasha byinshi ayo makaye kumbura muzoce muyarondera ibifuniko ntatabuke muyakoreshe neza umwaka uzohere mufise n'umwimbo mwiza hanyuma sinorandira tugire Kristo Mbuye oye umutu komine Muramvya oye dusanga iterambere muri bucacu cyose cy'u Burundi imbere no ngaha harimo jewe nitwa Juliette Ndantagaye nkaba ndi mu rwego rujejwe iterambere amaproje iterambere ririmo muri rusangi mu gisata ca diaspora hanyuma tukaba duhimbaye nkuko umurongozi yaje turongoye muri diaspora ariwe cegera cuyirongoye kw'isi yose yabibashikirije twebwe baraturongora turi nk'itara ryanyu ni Madame Odette akaba yaributse hano akaca duhimiriza nkuko tubikora mu zindi ntara bantaho nikora batagira mikoro nabo bobona yuko hariho abantu babiyumvira ataco bapfana umusanzwe dusabwe gukundana gushira hamwe no gutsimbataza iterambere kugira dushike kuri yambona kazoza ibihumbi 2040 n'ibihumbi 2060 kubera iterambere imbona kazoza izohera ku mitumba imbona kazoza igiti kujya gihera mu mizi kigakura kigashamika kikavyara kikagira ivyamwa burya igihugu kizotera imbere kubera mwese muvyitayeho duhereye ku mutumba hasi abo bana nabo ni bazobibamwo bige neza bashime kano kantu babone ko ariho abantu babakunda mbere batabazi namwe mubonerweho mwabana mwe kuze mutera imbere kandi mukundane abana oye amashure oye murakoze cyane tugira amahoro vuze sino bisubiramwo jewe rero nitwa Christine Kanyange njiri nkabamba muri Swede nkaba ndumwe muri komite y'abakurikirana ibikorwa vya diaspora abarundi baba hanze mu rwego rw'isi rero twaje ngaha anye kubaha intege twaje ngaha kubashigikira twaje ngaha kugira dukore umurimo wo kugira tuvyure bene wacu b'abarundi ndabona kuri uyu mutumba murarondoka cyane Imana ishimwe amen abana bava kuhoraho rero ico gikorwa ye twaciyumvira
kandi nshimira Madame Odette, vice présidente wa Diaspora International, ingene yashizemo inguvu rwose ati tubakenyezi duhaguruke dukore nkuko duha tubikora, hama natwe rero tuja turaja hamwe turakora uyu murimo. Rero umuntu ariko araba aba bana bari ngaha akabona aba bavyeyi, ndumva yuko twakoze igikorwa kidasanzwe, igikorwa cyo gushigikira ubumenyi n'igikorwa cyo gufasha abantu mu kwivuza ni ikintu gikomeye cyane. Rero ndiko ndaraba aba bana bari ngaha numva ntogenda tutabasabiye imigisha, donc ifoko tubasabira imigisha. Ni mwebwe Burundi bwejo, ni mwebwe mushobora kuzovamwo abaganga, no sivyo gamwaba ngizo zibika zaramagi. Rero murashobora no kuvamwo umuntu azotwara n'igihugu, uzovura, uzotwara intara, murashobora kuvamwo ibintu byinshi cyane. Rero mwame mwiyaturira ibintu bizima yuko muri abantu bazima, tuje kubashiraho akantu gato kugira tubavyure, ibisigaye naho iwanyu muze murahimiza abavyeyi banyu mubabwira muti dawe mawe je nshaka kwiga. Umuvyeyi yumvise mufisemo inguvu, Imana izomukoresha imushoboze, canke hamagara aba diaspora baze gusubira kubongera. Murakoze rero, sinovuga amajambo menshi, ariko muzokwibuke yuko twiteze ikintu gikomeye muri mwebwe. Murakoze. Nkuko mubibona abana bakaba batanguye kubaha amakaye agiye atandukanye. Wiga mu wa kangahe? Mu wa mbere. Nawe wiga mu wa kangahe? Mu gatatu. Mu ya mbere. Nawe wiga mu wa kangahe? Mu ya mbere. Ni sawa? Umeze neza? Witwa gute? Nje mbere tiye. Wiga mu wa kangahe? Ngiye mu wa kane. Wumva gute none waronse amakaye? Ni sawa neza. Ni sawa nawe? Ni sawa? Umeze neza? Wiga mu wa kangahe? Ya mbere. Ewe nakubajije ni sawa? Witwa gute? Jana Tapirisi. Nawe witwa gute? Rangarukiye ni Keza. Nawe? Teriteka Boneri. Umeze neza nawe? Wiga mu wa kangahe Bone? Mu ya mbere. Mu ya mbere? Baguhaye amakaye angahe? Urayagumya neza. Nangaha yo? 5? Ubu rero ibintu bizaba bimeze neza, urazi kwandika n'ikaramu? Zabishobora? Ni sawa. Nkuko muriko murabibona abana bamaze guha amakaye abiga mu wa mbere, nariya bariko baragenda, abavyeyi bari ngaha, abandi bariko baragenda babaha bagiye batandukanye. Murabibona, mwamaze kubibona, bariko baratanga amakaye ngaha. Murarusha? Oya sindushe cyane gose. Yo gusa uriko abana nk'aba anye uje kubaha ivyizigiro byo kuja mu ishure. Abari bo Burundi bweje, abari bo ba president, aba guverinere, abaganga, aba diaspora bejo. Cyane ngira murabibona yuko bimeze neza, biriko biragenda neza. Sawa? Witwa gute? Kaganeza Mirere. Vuga gose, ndaziravuga gose. Witwa gute? Kaganeza Mirere. Sawa. Sawa mahoro mubawe abana bawe bose wavyaye utekanirwe utunganirwe gahugu kacu umutima wa Afrika abansi bawe bakanibona wara
ntiwatemvye ntiwatembagaye iyakuremye irakubona katika teretswe n'Imana kadahenugwa n'umuyaga ese agatutu kawe Burundi kw'isi yose ntaho nagasanze mu gitondo izuba riserutse ubwiza bwawe boraba ku mugoroba inka zitashe Imana iruruka ikaguhezagira ndahuguka